Yes, ndabaramukije bakunzi ba Burundi Kingdom TV. Burundi Kingdom TV uyu munsi tubafise ibikorwa bidasanzwe ni mu kiganiro The Road to Success. Uyu munsi tubafitiye umutumire haza kugerageza kwinjira mu bikorwa asanzwe akora. The Road to Success ni kiganiro kizoza kirabashikiriza ibikorwa bidasanzwe by'abaririmbyi abamenyesha makuru eka abantu bose bafise ingabirano zidasanzwe aho bazogerageza kuzoza baratubwira aho bahereye ibikorwa basanzwe bakora n'impamvu canke inzira bacemo kugira ngo bashobore kuronka ivyamwa bafise muri kino gihe mu bikorwa basanzwe bakora ariko sinza kuba ndi jenyenza kuba ndi kumwe na mugenzanje King ndakora mu kije King ndakora mu kije cyane formidable uko sawa meze neza cyane naona nawaka kweli cyane gose kabisa umutumire rero uyu munsi numumenyesha makuru mugenzi wacu asanzwe akorera radio RFM muramenyereye ahasanzwe afasha abaririmbyi batari bake kandi ari mu bamenyesha makuru novuga yuko basanzwe bashimagizwe n'abamenyesha makuru ndaguha ikaze bro ndagushimiye cyane formidable uko sawa ndashimana Jean-Patrick Kivodo. My name. Manaki mwingine ni photocopy kwa. Ewa. Ansubirisi umuziki. Yes I. Okay. Yes mwamaze kuvyumva turi kumwe na Jean-Patrick Kivodo, King wa Munya Kivodo. Kivodo ndabaramukije. Nanje ndakuramukije. Ndabaye kaze muri studio za Burundi Kingdom TV. No kuri ndabishimiye cyane nuva nteka. Wabonye muri Burundi Kingdom TV. Naratanga sinarizi ko studio yanyu meze gutya Zakwe kumbure nuko gusa nigeze kubona ikiganiro kimwe ariko sinari bwashinga nyibwira ndabe indani ngene hameze wasanze inkuru ari yayindi nyene inkuru ni yayindi nyene abo twita muri terme technique aba DOP barapanze neza aba cameraman en plus na sound ndayumva hejuru yanje meze neza si bya bindi bitangura kujya urumva ko ari ikintu nyene kiri cadre ndabona umuntu wakoze design y'amaboom kugira ntihabe ama echo c'est bon hanyuma nwakoze nyine ibyo bicapo inyuma yacu ubona yuko bitoroshe bitiko sawa lakini ndashaka kumushimira cyane nawe nyene arakoze cyane Jean-Patrick Kivodo. Yes Kivodo uyu munsi twagutumiye kugira ngo cyane dushobore kuyaga kubigwa gusanzwe ukora usanzwe uri umumenyesha makuru ndetse hari n'inkuru twaronse yuko wigeze ko muririmbye sinzi karivyo. Yes, darabe muririmbyi kuva mu mwaka 1996 ariko ava yaho natangiye kuvyiga mu ishure mu ntara ya Gitega ku mu papa yitwa Monseigneur Juste arasaniki ico gende bivuga ko twari mwirero ry'imfuvyi nyene nk'abandi bandi ico gihe twari batoyi cyane cha twigare ibyo bijanye na solfège maze kuba solfège byaciye biba imbarutso ya cyane kugira ashobore gukombina rero sasa solfège nka vyabindize muri catholique usanga yes bijya rero birafasha kugira ushobore kumenya ingero twari ikintu bita syllabe no kuvuga imirongo ukayitondeka neza ivyo rero bituma ushobora kuririmba neza kuko utabizi urashobora kuririmba urashobora kuririmba mugabo ku muntu azindiriba cyakubwira ati no ururimbo rwawe sigo muca make tubwira abantu bariko baradukurikirana yuko nk'umuririmbyi yifuza kugira composition nziza ko yokogira Kivodo nta kibazo urashaka turetse bijya vy'indirimbo na composition y'uwo muziki rero ico gicapo c'umuziki kuvuga hariho rero indirimbo akabaho n'umuziki umuziki rero hari akantu uzosanga bajya maître baririmbisha nakantu bagendana akagira gutya kumva ati uno muntu wakino ndirimbo akumva igiye aho riri agaca abona ku orienta musique na chant. Yes. King wamaze kumona Kivodo hari ibintu byinshi bigize imisi bivugwa kuba menyesha makuru wo mu Burundi aho usanga hariho abaririmbyi novuga yuko bidoga abaririmbyi bidoga bakavuga bati mu bintu bisa nibizingamise umuziki w'u Burundi abamenyesha makuru basanzwe bafasha abaririmbyi bari mu bantu bambere bazingamise umuziki w'u Burundi abaririmbyi bimvira bene uko wobabyiri bon ntabihenze cyane kanini kuko novuga ati nta nyambo ibura gahonze abo barashobora kuba bahari abatuma habaho uburemere cyane mu iterambere y'umuziki mugabo siniyumvira ko bo ari bo boba insunuzo canke indenza rugero kuko bavuze ko abamenyesha makuru baremereshesha abaririmbyi kubasaba amafaranga sishobora kuvyanka kuko ndazi ko ivyo kumbure vyo babihari ariko ntibikora bose n'ababikora rero mvuga ati nyimba ubikora no gutesha agaciro umwuga kuko nta nyambibura gahonze hanyuma rero n'abaririmbyi nabo nyene barabikora kuko sinumva ingene umenyesha makuru yo gusaba ngo
mamahera ukaca uyatanga ugaca uyatanga Aha. bisigura ko wewe uba uyatanze nuba ayakiriye muri mu makosa mwese ariko rero twebwe mu karangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru nta muntu umwe yigeze yandika ikete yo gusaba akazi avuga ngo jewe umuririmbyi zomusabaye eka ariko bose banze bavuga ngo tuje guteza imbere impano n'abakozi abana b'u Burundi kubateza imbere ariko tukiri kuri ico nk'umuririmbyi hari abaririmbyi benshi nk'abo bavuga ko basabwa amafaranga benshi usanga ari abaririmbyi bakiri ku rwego nuvuga rwo hasi bagifise nk'indirimbo 2-3 wanashaka bavuga ko baba bafise n'izo baba baranditse mugabo bagatinya kuzisohora batinya cya kintu nyene cyuko abantu batazowakira uwo muziki wiwe bivanye na baba benyesha makuru kuko burya umumenyesha makuru wicaye muri studio uriko uratanga ikiganiro kiba cha music canke ibindi bitandukanye ugacishamwe ati burya hari umuntu yaririmbye indirimbo kanaka n'umwana akiri muto ariko araza birafasha nivyo rero bo baba bashaka benshi mu gusaba ama emission canke mu gusaba ko indirimbo zabo zivuzwa bivanye nuko baba bakiri hasi baca bisanga bari obligé nuvuga bategerezwa gukora mu mufuko bagatanga cya kintu wewe kubgawe ko ari kuravuga ati ikosa saba sijya bamenyesha makuru gusa ati nabo baremvye bafise ikosa muri uwo mwanya ubona umuririmbyi yo ca mu yahe nzira kumenge ibintu byose biba vyugaye umuririmbyi imbere kwaza yuko aja muri studio araplanifia arakora igicapo cy'ubuzima bwiwe bw'umuziki wiwe akagikora akamenya ati jewe nakora indirimbo zoyitwara mu radio runaka urumva je ngoze indirimbo akarero nkaje ngoze indirimbo no itwara direct mu radio iririmba kuko ni radio ifise igicapo citangaza makuru muri secteur y'umuziki nkoze umuziki rero sino itwara mu radio igurisha intore ibijiwumu ibiharage n'ibigori nibishoboka je nkoze umuziki ndagutwara direct mu radio iririmba hariho iradio ivuga ivya politike none wocishira umuziki ariko ifise ikiganiro kivuga ivy'umuziki oya ari radio iri siri yuko ivuga ivya politike wowe citwara nibishoboka uri umuririmbyi menya neza ubushiriye indirimbo yawe umumenye kuko utamumenye uzofana cyangwa cya Cedric Bangi uzofana imirarwe ufana ishavu uvuga ngo ntibari ko arakuvuza erega nibakuvuza nyene none ushaka bakuvuza umwanya uyuwe wa publicité ama marché ni radio yabo ici bihomba nishoboka ariko ni wumenya ati je ndayihaye umenyesha makuru formidable formidable rero ino ndirimbo ndayiguhaye kugira uzuyimvugirize akira CD cyangwa akira flash urumva canke akira link bitu yayifu rero nyuvira ko umuririmbyi mutoyi yogerageza agashiramo ako kantu akakamenya mu mutwe wiwe n'umutima wiwe reka ndakwerekeje cyatumye banyita gato karakura kandi ngo ninoco cari civo cyaje muri 2020 yes gato karakura yari 2020 me ndibuka yuko 2019 banyita antivirus gumuziki ndundi kubera iki none ayo mazina yose acaguma yaffectinga ku muntu nuko buri mwaka umenyesha makuru yamana igicapo tije nshaka kushika kuri iki niki ni ihangiro ryanje ni muri kuzana ikintu nawe ukakirema muri wewe kikinjira none utari kurarema ushaka cyo kwita gute bacha kwita MC kiporoporo MC ivi na ivi mugabo jewe nyise MC gato karakura uca wumva automatiquement yuko Valère ngerageza kuyisubiza kuri abaririmbyi bafise inguvu mugabo adafise aho bazerekanira ufite hariho abaririmbyi ubona bacaruka bagogwa n'ibintu byinshi kandi nawe ngira ngo nkuko wabivuze warigeze guca mu by'umuziki kuririmba naratemberanye CD voilà naratemberanye CD hafi de moi ujya muririmbyi acaruka kiri muto haraho usanga kubona ibintu byinshi ubwambere akija muri studio hariho ukuntu basuzugurwa n'abaproducteur ugasanga wari ufise programme yo kuririmba nka 2 mu gatondo mugabo ubwo nyene ukazobona ngo haje umustar uwo mustar ni waje kuririmba wowe ukacuvako ugasanga bagushize mu ijoro kuririmba ukirirwa ngaho n'inzara iyo ni novuga intuzenye intamba myambiri baye hagira kuja ku radio naho hari umuririmbyi yigeze kuvuga ati jewe narigeze kuja ku radio
ngiye gutwara indirimbo mugabo sinza kumuvuga izina ngiye gutwara indirimbo nca nsanga abana benshi bicaye hasi ku radio barindiye umumenyesha makuru yababwiye ngo bamurindire uwo mumenyesha makuru arataha muhira yongera aragaruka abasangaho atarigira abandamutsa kugira ngo bashobore kuvugana kandi yumvise yuko bashaka kuvugana nawe nyumva yuko iryo ni kosa kuko niyumvira neza muri jewe nubwo twakoresha irivuga rimwe duti izo zibika zaramagi kandi urakunda kubivuga cyane bisigura ko nyimba uno munsi ufise mikro ibuka neza yuko ejo mikro ushobora kuyibura canke bakayikwaka ikaba ifise uwundi sivyo none rero niyumvira ko uwo menyesha makuru sinde ko ndamushira urubanza ariko iryo ni kosa yakoze kuko tubaze kubona duti reka durire ahantu durire ku radio je nkakurindira nkasura nkakurindira na après-midi ikajako kweki none utosinyara kuri ya telefone nyine ati mugenze nubwo andindiriye ntushobora kumbona kumva zuko akazi kantwaye bisigura ko rero aho haci habaho iyo mauvais ya comportement en plus na image mbi kuko niyumvira ko uwo muntu ashava aho hantu afise umutima mwe avuga ati no final ma bamenyesha makuru naco bamaze bwa bundi bamenyesha makuru nuko bamenyesha makuru na gutya urumva rero niho cha tugaruka handi ngo umujyambwa bumwe akagira gute agatukisha umujyambwa yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwamaze kumva umwe turi kumye ni Kivodo Jean Patrick antivirus w'umuziki ndundi numumenyesha makuru asanzwe akorera isamirizi RFM iradio iririmba Kivodo hariho ibibazo benshi bakunda kwibaza uri kuraraba intuzenye imiziki iri kirasohoka muri kino gihe abantu baravuga bati akaranga k'igihugu kariko karatituka cyane cyane muri composition y'abaririmbyi b'abarundi aho benshi usanga ngo bisunga ama beats yo mu bindi bihugu nkabwe musanzwe muri bamenyesha makuru ku maradiyo nica ikintu myisunga ubutumwa ubona ati ubutumwa nibwo bubereye kuvuzwa mu ndirimbo dusanzwe tuvuza ku radio go bari bwerekanye nk'ibiki mu bisanzwe bwose n'ubutumwa nta butumwa mubi bubaho ariko nta bubi bubaho naza kubeshi ariko ingire twerekeza amerekezo mu kubutanga nivyo bitugora kuko dusanga duhaye turahereza abantu ivyo badakeneye muri uwo mwanya tivwa none nka jewe akarorero niriwe ntafunguye nta kazi mfise sivyo okay hanyuma background yanje muhira nta kintu nakimwe kiriyo okay ariko wewe uri kumbwira ngo je ngende mu kabare gutamba cyo ntambisha ikintu ne hari cyasigara numvira ati yes kintu niwe uno muntu ari muri reze yiyi mugabo kumbure umbwiye ngo kora musore haguruka kuko ubukina atari ingwara urumva ni ibintu bihera ariko gira amerekezo imbere uco usanga jewe natubitse ciye sura kandi kuvyuka nkacangira amize navuga ati no ilifona mini ngiye muvire ilifona ngende kwanaka kuko ubukene sindwara nikivuda avuga yuko beat zo gutamba canke ayama afrobeat ari karaza amashasha ati ni nziza kuko mu kabare hari ico zifasha canke indirimbo zitanga ubutumwa bufasha abene gihugu ati nazo ni nziza mu ncamake abaririmbyi bagerageza bace hose yes kandi ndakwibutse erega abantu nuko nyine bagi barihenda cyane kandi hano muhira ariko vyatumye no kwirengagiza ibihe no kutamenya aho abantu babageze burya afrobeat yamyeho neka ndakubaza akabazo gatoya ibyo nivuga ngo jewe rufuku rwana narashengeye yewe narasaba umugeni batako baramunyima cewe naragowe none ijya niki afrobeat yes ifo ko tuvugana ukuri none nta muririmbyi yakubise afro clock kandi bien cyane ariko Kivodo hasanzwe hariho ikira gihugu gifise novuga akaranga uri kuri rambiza aba Nigeria barafise hari umurije ushobora kumva indirimbo kavuga ati uyu vraiment n'umu Nigeria aba South Africa nuko nyene aba Kongomani nuko nyene ntimubona yuko intuzenye akanovera ku muziki ndundi kariko karatituka cyane erega nubundi karatituse kuva mbere gusa kumbure nabari kubikora ico gihe nta buhinga bari bafise ndeka ndagutwenza ikintu kimwe erega dutanguye kwitahura neza na neza igihe haje imenya media Jeremy Production Jeremy ujya yere numutama je nemera cyane wanashaka ndaramwubaha gose kuko niwe anadutwara ubu mu radio namenya media turamwishimira cyane urumva ujya yaje muri menya media afise objectif
avuga ati no jewe ifoko dukorana n'abandi bari mu gisata cy'umuziki duteza imbere iby'iwacu sivyo yaricaye Jeremy aricara avuga ati no ibi tuba abeze kandi acakora yarahinguye umudiho wiswe umudidizo uwo mudidizo hajye niwe yawuzanye yes umudidizo waje kuwuhira yari hasanzwe nubwo ico gihe atagaciro yahabwa hari uziga z'ugwendengwe umutsibo amayaya kanyarusizi n'izindi mugabo aravuga ati no ingine zivugijwe zigira ni sawa bivanye na epoque ico gihe mugabo natwe rero nkamenya medi reka dukorere sa rero acazana rero bijya binyagara imikuza arakwita imikubuzo fresh abazungu ibura baravyemera ati finalement hari uwundi muntu akomeye cyane umunyafrika urumva bisigura ko rero bisigura ko tworonka ba Jeremy nka batatu bari bumva ibintu kumwe turashobora gutokesha turashobora gukora uwo mudidizo ukaba umudidizo kandi gani hararengerana igihugu kikagumana karanga kaje hararengerana kuko deje hariho undi muhinyanyuzi yitwa Big Bass nawe yavuze yuko ubu ariko aturuva uwundi mudiho atahususana n'umudidizo bisigura yuko rero aba producer bacu ubu bariko baravyumva nabo nyene bariko barakamwa kuko twege dufite problem y'amakopi turakopi ariko uribaza yuko ingorane yuko indirimbo z'akaranga zidasohoka biva ku bahinyanyuzi cyangwa ku baririmbyi reka ndakubwire none wofata indirimbo yasohotse muri 86 ukayitwara muri competition y'indi misose muri 2020 kuko umuririmbyi niwe yandika agiye ku producer ashaka ko indirimbo yanjijemo instrument akaranga ndundi umuhinyanyuzi ntashobora kubihindura reka ndakwereke abahinyanyuzi bari bafite ikibazo kimwe ngaha ico kibazo bakibaye mu gihe kirekire cyane cyo kutarondera bishasha abandi uwo mutima wo kubirondera bari bawufise mugabo barabura babironderera urumva erega reka ndakwibutse gatoya internet kuva ava yari ihari sivyo yari ihari kuva ava internet mugabo none abantu nibatanguye bamwe batanguye kuyikoresha ryari wibaza ni vuba ha mu Burundi nta gihe kinini kirahera bisigura je ndibuka ko nagenda kuraba pasi muri Tour de Centre kuri muri face à face hajya hari muri 2001 mugabo amakuru je mfise nuko pasi yatanguye avant kuko amashini kare kameze gute ya klika ko arimo kujya kwifoto agaca arindira agasinzira akazinda ko iyo foto igira gute yes urumva ariko rero ubu deja ni pasi ageze ku mashini ya 34 rame narumvise ngo ubu n'umuhinyanyuzi akomeye bisigura ko rero nk'uyo we ubu ahageze arafise ikindi gicapo abonamwo isanamu rero aciye aronka rero uwundi muntu yumva ikindi gicapo kubijanye n'umuziki wa audio abo bantu babiri bakoranye ndakurayi yes kingi waruzi yuko Kivodo aheruka gutogwa mu journaliste Kirtihel mumenyesha makuru w'imico n'akaranga nk'ubu mwaka muri cooperative de Ministère du Burundi natubwire ahubwo bari barantebeje ugerageje kuraba ubwinshi bw'abajournaliste bahari kandi bakora wanashima ariko hagatogwa Kivodo wavyakiriye gute nararyohewe cyane kuko narabonye ko cooperative yafashe umwanya wo kuzitanura ivyari byarazitanye mbega ntaguciriyemwo kugira batore kugira bavuga ati nakabaye wa mbere yakurikwe n'uyu bisunga iki bafatira kuki ico kibazo kibaza Cedric Bange na komite yi ariko reka ndakubwire je niyumvira ko baravyiki cyane kumbure uko jewe meze ndumuntu nakira abantu bose bishoboka kandi mu biganiro byanje nta muntu negera negrishe oya uje muri barakora uca utahura automatiquement ko uri muri barakora wewe umutumire wisanga mu kibazo ati yego ndi muri barakora uravyumva yego en plus uravye n'uburambe niyumvira ko muri generation yanje hasigaye baki ndavye hasigaye yonde bashaka Rafa ujya avugira Natasha Savye nawe parce que Christian Savye ubundi bashano vuga ninde
Alenova Alenova Mandela Alenova ariko na mukurukuru hariho no bita Santos Maître de Santos ugerageje kuraba mu baro ba journaliste bose uvuze canke nabandi bose ntubona yuko wewe ugerageje kwiraba canke ukuntu usanzwe ukora urabona yuko ako gashimye wari ukabereye canke hari uwundi muntu barati je vraiment bakampaye ntanabikuye hari uwundi muntu mbona yuko yegushobora kukaronka plus que jewe bari barantebeje yamaze kubona ko karakiwe basi gituma abandi bafite ikiganiro kimwe cyo kuvuga baririmbye je mfise ibiganiro bibiri kandi byose bimara isaha bigaca biba misi yose no kuvuga kuva natanguriye akazi 2012 gushika aya masaha tuvuganiye ko sinigera nsiba imisi yose wama wakiye kazi ndasenga Imana kubona maze kugora kangahe gatatu muri iyo myaka yose gatatu konyene none uyo muntu nakwiye gashimwe kweri okay mwamwumvise turi kumwe na Jean Patrick Kivodo dusa nabari kwaja ku musozo wa kino kiganiro The Road to Success Jean Patrick Kivodo ijambo wobwira muri rusangi abantu bariko baradukurikirana ryo bari nkijyahe kuko twayaze vyinshi kandi bikomesha aho umugenzi uramfise cyane uramfise ku maboko ikintu ca mbere numva notangura kuvuga ndakunda gutera akamo abantu bari hanze y'igihugu kure abantu bari hanze y'igihugu bareke kuvuga nabi igihugu cabo yego kuko wiyumvira ngo uri kuravuga nabi uburundi bwakwibarutse nukuri ugaca usanga noneho rero nawe uri kurazibira n'ahandi hantu hari kuva ubufu canka akagemeri ko tunze umuzukuruza wawe ni wava mu mahanga rero je niyumvira ko rero bofata uwo mwanya wo kuvuga amajambo bagaca bafata bakawuguza n'amafaranga baronka bakayazana mu muziki w'Uburundi abana mu gahanye bakaronka aho bashobora kugira gute gukorera akazi kabo ikindi kintu nabantu bategura ibiteramo abantu bategura ibiteramo ego ireke vrai murabona ko ifu imba mwasoye miliyoni 100 ifo ko hinjiye miliyoni 200 c'est bon none ubwo onye mufashe abo baririmbyi mubona ko bariko barabikora neza ayo mafaranga mukayabashiramo hanyuma mukazorindira resultat yavyo ko ndazi ko muyashizemwo ategereza kugaruka aragaruka none nk'ubunye reka bon sinovobo singo ndabamare ariko reka ngerageze nk'ubu dufashe Lolilo tugafata Fariaz tugafata Natasha tugafata Satubi tugafata Etoile du Centre urumva tugafata uyu mungu mushashe yitwande with design tugafata uyu wundi mushe uyu wundi ari Berry Music muge afite n'indirimbo nkeyi okay tugafata Wish You Love Mukali wa Life Music none abo bantu nibo kuzuza ETS Kamenge tuvugana ukuri abo bantu ETS Kamenge barayugara kandi neza cyane atagahazi kandi ugerageje kuraba n'amafaranga baza gutwara atandukaniye n'amafaranga aza gutwarwa nibaza n'abanyamahanga yes aho rero bica bituma nabo banyamahanga avuga ati erega ni hatari sana je narize ubwenge urazi none igituma Wasafi gushika amasaha iguma ari Wasafi urazi igituma none bagira selection y'abartiste bakomeye bari ku mwanya hari iwabo iyo habaye Wasafi Festival nibo bace bahamagara kabatwara bose kuri teri barabapiga kwanza urumva bagira kwanza local y'ukwezi bagukura muhiri wanyu unafuna ndakwishikama nikirekura kama ni Sororezo kama ni wapi huko za Ruziba banakupangi mwese murahaba ahantu hamwe mu ahantu hamwe urumva mukaronka umwanya wa repetition mukaronka umwanya wo kwiga inyigisho zijanye n'imibereho yo kwa neza n'abantu urumva aho ni kuri bije ya Wasafi none ga mugenzi none wewe ubonye bakubwiye ngo reka tugushire kuri liste y'abantu batanze sponsor mugaburi umvira ko uhagarara ucuriha erega natwe nuko rero ayo mashira hamwe naze nosure kandi kwiyumvira ngo barahomba Bibiri twigisha ngo ice watuza kanwa kawe kirakuba ko tu watuye kuhomba utegeze gucihomba urumva ariko wature kujya ku muislamu yatawezekana kandi kandi bica biba
Yes, urakoze cyane Jean Patrick Kivodo, niwe twari kumwe umumenyesha makuru hakorera kuri RFM iradio iririmba iradio yumvirizwe n'abantu batari bake yaduteye iteka arashika hano muri Burundi Kingdom TV. Wowe uri kuradukurikirana gusaba yuko manza kugira subscribe kugira ngo uzazura buwa mbere kuronka ibikorwa byo kuri YouTube, ugire share comment kugira ngo bose bashobore kubibona kandi nawe uzazura buwa mbere mu kubibona. Ikiganiro rero cy'uyu munsi cyari The Road to Success, ikiganiro kizokirabashikiriza imigabo n'imigambi yaba n'abari aho bazuze baratubwira aho bahereye ibikorwa byabo n'ivyamwa bamaze kuronka muri ivyo bikorwa basanzwe bakora. Jean Patrick Kivodo, ndagushimire cyane. Ndagushimire cyane kandi indyoherwa gose kubona ivyo twe twiyumvira ubwa mbere namwe muri ko murabishikako. Abaririmbyi hari hageze yaho nabo bafata umwanya bakegera zino mikro nabo bagakora ivy'iwabo hakuma tuzerinze tukiruka inyuma abantu batadukeneye ariko natwe tukihijambo kuko turabifise. Rero nk'iki ni cambere kitwereka neza ingene umuziki wacu uri kuratera imbere. Kigira kabiri ndasubiye kandi gushimira abaririmbyi bumvise neza ko kuja kwishura ari ikintu gikomeye cyane bakiga secondaire na kaminuza abo ndabashimira cyane ariko nabo vyagoye ntibabanaye kaminuza ndababwira ati guma mufatira aho nyene mukomeze umuziki kugira ejo niwakenera uzo guteramisha muhira muri anniversaire cyangwa n'ikindi kindi muzuhamagare wa muririmbyi wawe bikundira. Ndabashimiye cyane kandi cyane bima mutima nake turagushimiye cyane nifuza ko nogaruka kandi kabisa karibu sana. Yes, yari Jean Patrick Kivodo twashoboye kwakira muri Burundi Kingdom TV. Yes, we mwari kumye ni formidable, étonnable, admirable, considérable kushobora kunyita kose nta kibazo. Ciao, murakoze.